Kugira urubanza rucibwe neza nuko umucamanza yishikira ahabereye amatati cyangwa icaha agashobora kwibonera n'ivyo ababuranyi bahisha sentare mbere akaronka n'umuco mu kibanza ndetse n'ivyabona bigatinya kuza gushikiriza ibinyoma. Aha rero dusaba leta ko yobandanya ikubita inzu ipfusi kugira amasentare umwaka w'ubutungane wa mutangura mu kwezi kw'icenda k'umwaka ugaherana n'ukwezi k'umunani k'umwaka ukurikira, maze ibirori vyo kugurura bikaba birongorwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu nk'uko ingingo ya 35 y'ibwirizwa nimero 1 akarongo karambitse 21 ryo kuwa gatatu Myandagaro 2019 rigenga sentare ntanyuzwa ibitegekanye. Tuguruye umwaka w'ubutungane ku civugo kivuga giti ubutungane bwigenga bushingiye ku manza ziciye neza zigakurikizwa mu gihe kibereye buzofasha gushika ku mbona kazoza igihugu cacu. Ubwigenge bw'ubutungane ahanini buhagaze ku mucamanza we ahamagariwe guca imanza no gutunganiriza abamwituye ataho ahengamiye yisunze amategeko ajanye n'imburano ababuranya mushikirije. Ariko kandi hariho n'ibisabwa leta kugira umucamanza ashobore kurangura ibanga yiwe adakibaguzwa. Ijambo ubwigenge bw'ubutungane ririmo ivyiyumviro vyinshi. Muri ivyo hariho agahembo abakora mu rwego rw'ubutungane bateza kuronka. Uyu munsi turiko turabona abacamanza n'abashikiriza manza b'intungane kandi baciye ubwenge bariko barava mu rwego rw'ubutungane umurindi munini bahunga agahembo gato bakaja gukora mu bindi bisata. Ako rero kakaba ari agahombo kanini ku rwego rw'ubutungane. Hariho n'abandi bamwe bahitamwo ingendo mbi yo gusegesha intahe bitumwe n'ako gahembo kinica nikize. Tukaba dusaba ko ico kibazo c'inkoramutima bw'ubutungane leta yogitorera umuti. Inzira agahembo k'abakora mu rwego rw'ubutungane icamwo. Abakozi bakora mu rwego rw'ubutungane bafise amategeko abagenga atandukanye n'ayari muri Statut Général des Fonctionnaires. Ariko usanga mu bisata bindi bifise amategeko agenga ivyo bisata amastatut spéciaux abakozi bo mu rwego rw'ubutungane ari bo bonyene imishahara yabo ikirinda guca muri fonction publique. Ivyo navyo bigatera ibibazo byinshi mu rwego rw'ubutungane. Tukaba dusaba yuko itegurwa n'imishahara y'abakozi bo mu rwego rw'ubutungane yobera mu rwego muri urwo rwego nyene. Hanyuma iyo nteguro ikaja gusuzumirwa mu bushikiranganji bujejwe ikiga ca leta nkuko ariko bikorwa mu bindi bisata bifise amategeko abigenga. Ngarutse ku manza, urubanza ruciwe neza n'urubanza ababuranyi bose baba barengutse bagashikiriza imburano zabo. Bibaye ngombwa bakumvirizwa ivyabona vyose ndetse aho bishoboka sentare ikishikira ahabereye amatati ikatohoreza cane cane ahabereye ivyaha maze umucamanza agaca urubanza ataho ahengamiye yisunze amategeko. Abacamanza bahamagariwe rero guca imanza bisunze amategeko bakitwararika na ntaryo gutohoza imanza neza, kwegeranya ivyemezo vyose bikenewe bishingiye kugira umucamanza aronke umuco ku matohoza bari karagira kugira abenegihugu baronke ubutungane bwiza. Urubanza rukurikijwe mu gihe kibereye nago n'urubanza ruba rwaramenyeshejwe ababuranyi rugaheza rukaba ntabanduka, umucamanza nawe agaheza akihutira gushikiriza umuburanyi ico yatsindiye. Kukaba nkako urubanza ruciwe ntirukurikizwe rusa n'urutabayeho kandi ruteranya ababuranyi aho kubahuza. Kenshi ugasanga havuyemo amatati menshi n'ivyaha bikomakomeye. Nico gituma dusaba ko amasentare yokoroherezwa kugira ashike ahabwirizwa gukurikirizwa izo manza
atantambamyi, hanyuma uwatsindiye ikintu akakironswa mu mwanya ubereye. Imbona kazoza y'igihugu cacu ifise ihangiro ry'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Ubutungane bw'u Burundi ntibwosigara inyuma mu guterera kugira dushike kw'iryo hangiro. Ukaba nka kumucamanza yigenga agaca urubanza rwiza agakurikiza urubanza mu gihe kibereye, azotuma abene igihugu bamwitura batama mu nzira, ahubwo biteho ibikorwa by'iterambere ryabo igihugu, bitume mbere n'abanyamitahe bo mu gihugu namba makungu bizera ubutungane mu kuzana imitahe yabo, bagashinga n'inganda, bakagwiza amabanki, bakagwiza akazi, bakariha n'amakori n'amatagisi. Ivyo byose bikaba ari ibizoterera mu gushika kuri ya mbona kazoza. Nico gituma twagomba dusabe abacamanza bacafuza urwego rw'ubutungane ko botahura ko baba bariko barasuzuguza igihugu cabo, ndetse bagatuma n'abazozana imitahe yabo mu gihugu cacu bati icizere ku butungane, bakayisubiza inyuma, bakabuza abo yizanye kuyizana, nabo mu gihugu bakayijana hanze mu bindi bihugu bifise ubutungane bwiza. Nyene icyubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, mukaba n'umucamanza kizigenza, uyu mwaka turangije abakozi b'amasentare uhereye kuri sentare z'intango ugashitsa kuri sentare ntahinyuzwa barabaye ku kivi bishimishije, ivyo bikagaragarira mu mwimbu wabonetse. Ku manza zacitse amasentare yari afise imanza zingana 21,000 n'amajana 696, muri izo hacitse zingana 16,000 n'imanza 16, no kuvuga umwimbu ngana n'ibice 73%. Naho uwo mwimbu ushimishije ku bwacu wari gushobora kwiyongera y'amasentare abakwije ibikenewe mu kazi kayo. Aha twovuga nk'abakozi, amasentare menshi na cyane cyane amasentare y'intango usanga afise abacamanza 3 gusa, abanditsi b'imanza ugasanga n'umwe cyangwa babiri. Ivyo bikaja kunyuka iyo agize ubuja mu karuhuko cyangwa akagwara, kuko bituma sentare idashobora gutunganiriza abayitura, kikaba ari kimwe mu bitera imyidogo ikomeye mu bitura amasentare. Tugasaba ko ukongerezwa abakozi bakenewe mu buzima bwa sentare kugira ubushikiranganje bujeje ubutungane buronke mbere n'uruhusha kugira ushobore kuzabura subiriza abacamanza babuze. Kenshi twarabonye ko ubushikiranganje bw'ubutungane busubiza cyane cyane abagiye mu karuhuko cyangwa abitavye Imana. Ikijanye n'uburyo bwo kwiyunguruza, ikibazo cerekeye kwiyunguruza abacamanza ngo bashike ahabereye amatati cyangwa ibyaha ni ikibazo nkoramutima ko kiri mu bituma imanza ziteba. Kukaba nkako kugira urubanza rucibwe neza nuko umucamanza yishikira ahabereye amatati cyangwa icyaha, agashobora kwibonera n'ivyo ababuranyi bahisha sentare, mbere akaronka n'umuco mu kibanza, ndetse n'ivyabona bigatinya kuza gushikiriza ibinyoma. Aha rero dusaba leta ko yobandanya ikubita inzu ipfusi kugira amasentare asigaye atararonka uburyo bwo kwiyunguruza ashobore kuburonka. Ikindi novuga gikomeye mugenzanije yakivuze n'ibijanye n'imashini nyabwonko abacamanza bakoresha mu kwandika imanza. Mu bituma imanza ziteba kumenyeshwa ababuranyi harimwo kubura amamashini nyabwonko akwiye. Uyu munsi abacamanza nka bose barandika imanza bakazandikisha ikaramu, baheza bagahereza umwanditsi ngo bashirire ku mashini. Ivyo biza kunyuka mu gihe imanza zo kwandika zibaye nyinshi kandi abanditsi nabo bakaba ari umwe cyangwa babiri. Ivyo bigatuma ababuranyi babwirizwa kumenyeshwa imanza zacitse mu mwanya muremure, batezwa kumenya ivyo batsindiye mu mwanya mutoyi cyane. Twari twifuza ko umucamanza wese yoronswa imashini nyabwonko kugira urubanza aciye agwiyandikire wenyene ruce rumenyeshwa benego batarinze gutama. Nyine cyubahiro urwego rw'ubutungane rurakenguruka cyane utwigoro leta ikirakora
dahengeshanye no gukora kugira urwego rw'ubutungane rubandanye rukora inshingano zabo. Aha twovuga nko kuduha abakozi, baraduhaye abakozi bashika 153 abo binjijwe biciye mu kizamini cyabaye, abo twarabonye ko bagize icyo bafasha cyane. Turabona kandi ko hari ibyagiye birakorwa uburyo bwo kwinguruza bwahawe amasentare amwamwe, ariko aha tukaba tugisaba harakenewe cyane uburyo bwo kwinguruza ku bacamanza mu masentare amwamwe biboneka ko atigeze ashikira. Guhinyanyura amategeko navyo ni byarakozwe, amategeko atarakijanye n'ibihe. Aha twovuga nk'ibwirizwa riringaniza ububasha bw'amasentare, igitabo c'amategeko yerekeye ingene imanza z'amatati zitohozwa n'ingene ziburanisha hamwe n'ingene zicibwa zikongera zigakurikizwa. Ivyo ni vyakozwe dushima cyane, leta y'Uburundi yagiye irashiramo ingufu kugira bishobore kuboneka. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu ntitwosozera tudakengurukiye by'umwihariko abunganira urwego rw'ubutungane. Aha twovuga nka PNUD, ubumwe bwa Buraya bubicishije muri ENABEL, twovuga CORDAID, LADEC, Bibliothèque Sans Frontières, UNICEF, PRET hamwe n'abandi bagumye bari hafi y'ubutungane kugira abenegihugu batunganirize mu mwanya mwiza. Mu kurangiza twagomba dusubire tubashimiye nyine icyubahiro ku iteka mwaduteye mukaza kugurura umwaka w'ubutungane. Dukenguruka kandi cyane n'utwigoro muri ko murakora kugira urwego rw'ubutungane n'urwego rwigenga koko. Twongera kandi dushimira mwebwe mwese mu byubahiro Imana yabahaye, mwatwihebeye mukaza kudufasha uru rubanza. Ni kuri amajambo yo gushima dutangaje cese ko imiryango y'amasentare yuguruye inyuma y'akaruhuko abacamanza bahoramo. Tukaba tubinginze nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi mukaba n'umucamanza kizigenza ko mutwugurura icese umwaka w'ubutungane w'2025 ushira 2026. Ni harambe ubutungane, iterambere n'umutekano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Imana ihezagire igihugu cyacu, iduhezagire se Barundi, yongere ibahezagire namwe mwese mwifatanije na twebwe muri bino bikorwa. Murakoze.